Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Ndabaramukije cyane gose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu abahezagire aho muhereye hose mu mpande zine z'isi. Muri ca kiganiro itegure Yesu araje, ikiganiro kikwibutsa ko Yesu Kristo azogaruka. Hazoba umunsi umwe ibintu bizohinduka. Nta kindi mukundwa nama nkwifuriza nanje nkifuriza ko twokwitegurira kugaruka kwa Yesu Kristo neza. Umuntu wese nta kindi twokora nukwihana neza ibyaha nuguhindukira neza umuntu akaba inyego y'Imana akaba umukunzi w'Imana. Imana ibahezagire kandi baho umugisha muri hose mu mpande zine z'isi. Dusome rero amajambo Imana yashyize mu mutima wanje Daniyeli 6:21. Maze Daniyeli yishura umwami ati mugenzi nyaguhora ku ngoma, Imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe ntaco zankozeko kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana yego. Daniyeli igihe kimwe bagize ishari yuko Daniyeli yari umuntu yubaha Imana mwizigirwa ntaboneke ko amafuti abo bikorana bamugirira inzigo bagira amayeri inama z'ubwenge babwira umwami ngo bamusenge kuko Daniyeli bari bazi ko atazokwemera gusenga umwami asenga Imana yiwe. Biraduga umwami arabyemera mugabo ngo igihe kimwe yibanda ku gutabara Daniyeli kuko Daniyeli yaramuze ko ari umuntu akora neza, ko ari umuntu w'umwizigirwa, ko ari umuntu yirinda amafuti. Imana idutabara ngo ashira umutima ku gutabara Daniyeli mugabo kubera amategeko yashinze bikokizira kwivuguruza arabyemera mugabo atabyemeye ko bapfunga Daniyeli bamutera mu ntambwe. Niri jambo rero Imana yashyize mu mutima wanje rivuga ngo Imana izibiri imeze nk'intambwe bigomba kukurotsa. Imana irungike marayika zibire ibimeze nk'intambwe bigomba kukurotsa. Bakundwa, ibimeze nk'intambwe ku bantu b'Imana biragwiriye, bigomba kurotsa abantu b'Imana, bigomba ko abantu b'Imana basubira inyuma, ko abantu b'Imana bafutana. Ibimeze nk'intambwe, hari ibyago, hari indwara, hari ubukene, hari kubura abacu, hari akarenganyo. Ibyo bimeze nk'intambwe bigomba kurotsa abantu b'Imana. Ubukene buraza mu rugo kugira ngo umuntu niyajya mu bukene hacaza kwidoga, hacaza kwiganyira, hacaza ibyipfuzo byo kwiba. Imana idutabare. Ibimeze nk'intambwe bigomba kurotsa abantu b'Imana. Imana irungika marayika ibizibire, izibira iminwa yabyo, izibira ubushobozi bwabyo. Daniyeli marayika kubera ataboneka ko amafuti, kubera ataboneka ko ibyaha ibwami, intambwe Imana irarungika marayika azizibira kubera Daniyeli ntiyabonetse kwicara imbere y'Imana. Daniyeli ntiyabonetse kwicaha ibwami. Imana ishimwe. bitumi intambwe Imana irungika marayika arazizibira ntizamurya
n'aya majambo bakundwa ibimeze nk'intambwe bigomba kukurotsa Imana ibizibire mu izina rya Yesu. Imana irungike marayika bizibire mu izina rya Yesu. Hari imeze nk'intambwe, nariko ndavuga ko ubukene bushobora kuza umeze nk'intambwe, nta kindi waba ugomba widoge, wiganyire, wibe, wifuze, ivyo bice biguhitana bimere nk'ibikurokeje imbere mu buryo bw'impwemu. Ingwara ziraza, widoge, wiganyire, bice biza bimera nk'ibigusiga ahantu nk'ukuri mu cobo. Imana idutabare, Imana igutabare imeze nk'intambwe ibizibire. Ubupfuvyi buraza, ubupfakazi bukaza bimeze nk'intambwe, ubukene buraza bumeze novuga nk'abigeme ugasanga haje imeze nk'intambwe bibutsa kubaka kugira ntiyubake. Iyo atubatse aca yiganyira akuza ari umukobwa ntiyubake abakwiganye habawe kwifuza gucikira, yaba umuhungu cyangwa umukobwa bamwe bakifuza gucikira abandi bakifuza gucikiza. Imana idutabare. Iyo umuntu adaraza ntibikunde, hari bimeze nk'intambwe bigomba kumurotsa biciye muri ubwo buryo nyene. Imana idutabare. Nariko ndavuga Daniyeli rero hazimeze nk'intambwe zimurotsa kugira ngo zimurye zimuheze ibyo akoreye Imana bifutwe, ukwibukwa kwiwe ntikusure kubaho gusenga Imana ariko kuko atabonetse ku gicumuro, kuko atabonetse ko agasembwa imbere y'Imana, ukaba ugomba kwivyo bimeze nk'intambwe bitakurotsa mukundwa. Senga Imana itunganye n'ivyashika bigasanga nta gicumuro imbere y'Imana ufise, nta kabuza Imana izogutabara, kuko ngo amasengesho y'umunyabyaha ni gisesema kuhoraho. Iyo bije bigasanga imbere y'Imana uri kw'amaraso ya Yesu Kristo, iyo bije bigasanga umwana w'Imana uri nyego y'Imana, nta kabuza Imana itabizibira, kuko Imana yavuze ngo uzoca mu muriro, uzoca mu mazi ntibizokurengera, kuko nzoba ndi kumwe nawe. Abo n'abantu bemewe n'Imana, abo n'abantu bari imbere y'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire kandi baha umugisha. Hari bimeze nk'imisozi bigomba kugusenyukirako, hari bimeze nk'intambwe bigomba kukurotsa. Imana irungike marayika bizibire mu izina rya Yesu. Ariko nawe ukwiye gukora kugira ngo ntibigushikire, banza urondere gutaba kwicaha imbere y'Imana, banza urondere gutaba kumugayo imbere y'Imana. Ibimeze nk'umugayo byo gusangamo, ibimeze nk'ibyaha byo gusangamo, ubanza ubyihane, ubanza ubikure mu izina rya Yesu. Imana ibahezare. Abadaniyeli baretejwe, barasenze gatatu, bagize imigabo y'Imana yo kubaha Imana mu mutima, bagira imigabo yo kubaha Imana, bariko baritegurira kuja mu muriro, abandi bariko bitegura kuja mu ntambwe kugira ngo bizosange batagira agasembwa. Abariko baratabagwa, abariko barakizwa, abariko barakingishwa imeze nk'intambwe ntibibajye, imeze nk'imiro ntibabigwemwo, naba bariko bararondera kwezwa, bariko bararondera kuzura n'Imana, bariko bararondera kuba kumwe n'Imana, bariko bararondera kwemerwa n'Imana. Abo ibimeze nk'intambwe ntacyo bizobagira, abo imeze nk'imiriro ntacyo bizobagira. Imana ibahezagire. N'aya majambo bakundwa, ibimeze nk'intambwe, ibimeze nk'imiriro biri imbere yawe bigomba kukurotsa, Imana ibizibire mu izina rya Yesu. Ariko nawe ari cyo gukora. Igihe kimwe Abayuda bari bafise imeze nk'intambwe bigomba kubarotsa. Ndi kuri iri jambo ibimeze nk'intambwe bigomba kukurotsa, cyangwa imeze nk'imiro bigomba guturira kugira ngo upfe wibagiranwe upfeho. Bari bafise ibimeze nk'imiriro Abayuda. Hamani yari yabagiriye inzigo yo kuyobageseza,
hari icyo babanze gukora, babanze gusenga Imana, bariyeza, baraca bugufi, bagira amasengesho gusaba Imana imbabazi n'ukwezwa no kwitunganya no gutakambira Imana kugira ngo ibimeze nk'imisozi, ibimeze nk'intambwe bigomba kubarotsa, kubayongobereza, Imana ikirabizibira, ituma umwami adaronka itiro, ituma umwami vyanka kugira ngo batabagwe ibimeze nk'intambwe bigomba kubarotsa. Ibimeze nk'intambwe mu buryo bw'impemu, hari ibimeze nk'intambwe bitagaragara bigomba kurotsa abantu b'Imana, bigomba gukura abantu b'Imana mu gakiza, bigomba gukura abantu b'Imana mu mahoro, bigomba gukura ibimeze nk'intambwe mu ishengero, ibimeze nk'intambwe mu bantu b'Imana. Imana ibizibire mu izina rya Yesu. Baratabagwa kuko babanje gukora igikorwa cyo kuba gutaba kw'igicumuro imbere y'Imana. Abinenewe byagenze uko nyene, baciye bugufi barambaza Imana. N'igihe cyo kwambaza Imana kugira ngo imeze nk'intambwe bigomba kubarotsa, bigomba kurotsa abantu ntibibashikire. N'igihe cyo nayo ubundi bwobwo nutasenga, nutabwira Imana ibyo imeze nk'intambwe bizokurotsa, bamwe bapfire mu nzira ntibashike Kanani, ntibashike mu ijuru kuko batamenye ko hari biri imbere yabo. Imana ibahezagire. N'iri jambo bakundwa, ibimeze nk'intambwe byagomba kurota Petero byarahabaye, bigomba kuyongobeza ubugingo bwe, ariko igihe kimwe yamuhindukire nk'intambwe umwami Herode agomba kumwica, ariko abishengero baramusengera bakobeze. Imana irungika marayika kugira ngo azibire izo ntambwe, azibire imigambi ya Herode, kugira ngo Imana irungika marayika azibire habimeze nk'intambwe byagomba kukurenganya, byagomba kukwica, byagomba kukwiba, byagomba kuguhohotera. Imana izibire ibyo bintu byose mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, urakoze n'uruhezagira abantu bawe, abo gutabago batabare, abo kugwaniriza bagiye neza, icyo kibica mu izina rya Yesu. Amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.